Radio Abiwacu. Abiwacu ni ikiganiro gihuzemo n'imiryango yatakaranye ikaburana bari mu makambi y'impunzi mu gihugu no mu makungu. Abiwacu mugishikirizwa na Radio Peace FM. Radio Abiwacu kuri Peace FM. Nshuti bagenzi ba Radio Peace FM, iki ni ikiganiro Abiwacu. Haheze imyaka utopfa guharura utitonze canke utiyumviriye igihugu cy'u Burundi kiri mu ngorane za politike. Ibyo byatumye ngo imiryango, inshuti n'abagenzi baburana, abandi bagatakarana, aho nta wovuga bagiriye ko atawuzi ko bakiriho canke bitavye Imana. Muri kino kiganiro Abiwacu, Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka yaragendeye neza na neza bamwe mu batari kumwe n'imiryango yabo, zaba inshuti canke abagenzi, baratasha. Twabanje gusimbira mu ikambi ya Rusenda, ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Radio Peace FM. Jewe nitwa Ntankuriye Fabiola, nkaba nicaye muri site ya Rusenda, nkaba ntahije abana banje bari mu nkambi ya Nyarugusu. Wa mbere ni umukwe wanje, uwa kabiri ni umukobwa wanje yitwa Uwiteka Rachel, abana biwe Briantine na Briane na Dieforo. Nkaba ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire. Akaririmbo Iwacu Heza. Iwacu heza, oh bataja batandukana, aho iwacu mbugana bituro bibayo. Radio Peace FM. Nitwa Cecile, nkaba mba mu nkambi ya Rusenda, nkaba nifuza gutasha mutonya wanje ari mu Burundi, na muvyaranje yitwa Ndojya n'umugore we Jackie na Ndojyo biri na muvyaranje yitwa Ndayiragije n'umugore we n'abana biwe na sokuru wanje. Hama nkabashimira Radio Peace FM atuzaniye isamirizi kugira ngo dutasha Abiwacu. Nkaba ndabifurije akaririmbo ka Slay. Radio Peace FM. Nitwa Ninkunda Terence, amasanzwe mba ngaha mu ikambi ya Rusenda. Abashatse gutasha ababyeyi banje bari mu Burundi, itwa Fashimana Fredina na Pamdogo yitwa Nkundabanya nka Ernest n'abana bose. Abantahije na mushikanje nyene ari ngaho mu Gitanga muri commune Burambi yitwa Tubahe Jacqueline. Abantahije n'abanyeshuri bose twigana ku ishure yitwa École Technique Médicale de Nundu, n'abandi bose banzi ku izina rya Ninkunda Terence. Hanyuma abashimiye na Radio Peace FM yaduhaye kano kanya kugira ngo kongere gutasha abacu. Amashatse ko boduha karirimbo k'Imana kose kugira ngo kanezere imiryango yacu, kandi ntibagiye na Kohale Tumaini yangaho nyene mu Gitanga muri commune Burambi. Basagana barota kudutashe, amarira temba kubera igishimo, indirimo shazuzuye. Radio Peace FM. Nijewe Mama Rukia Maria Mukashabani Mundahure, ndi mu nkambi ya Rusenda. Nahije mabukwe Sania, nahije mama Erike n'abana biwe bose, nahije Mutama Saidi n'umugore wiwe n'abana. Ndabasabiye umunsi mwiza, birenge neza n'amahoro. Shimiye Radio Peace FM yatuzaniye akantuze ko kumenyesha Abiwacu YouTube. Singaho gusa twagarukiye Imahama, ni nkambi y'impunzi z'abarundi ibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda,
abarundi babayo nabo nyene bati natwe dutasha bacu kuri radio Peace FM. Amazina yanje ni Everine Mukamana, ndi mpunzi mu gihugu cy'u Rwanda, nkaba nifuje gutasha Blaise n'umuryango wiwe bari muri Ottawa, Canada. Nkaba nashaka gutasha kandi Mama Donna ari muri Australia, twabanye mu nkambi yo ku Gikongoro ku Kigeme. Gatasha kandi Erodi ari muri Ottawa, nawe nyene twabanye ku Kigeme. Nkaba nashaka kubatura akaririmbo ndakabifuriza ka Gerardine ku musozi w'igikundiro kabafashe bahezagirwe. Gashimira kandi na radio Peace FM n'abanyamakuru bayo batwiyumviriye ko bakaduhuza n'inshuti zacu twaraburanye, n'abandi bose banzi ku mazina ya Everine Mukamana ndabatasha. Yesu abamugisha. Mazina yanje ni Nifasha Florence, mbaye mu nkambi y'Imahama nk'impunzi kandi ndi Umurundi. Ndatasha Masenge ari mu nkambi yo mu Bugande inakivara yitwa Merida. Hanyuma uyundi muntu nifuje gutasha, ndatahije inshuti yanje niyo Kwizera Perusi, twabanye neza, twabaye mu rungano rimwe hanyuma turatandukana. Undi muntu nongeye gutasha, ndatahije Marume ari muri Swede, nawe nyene ndamutahije gose. Nukuri Imana imuzigame, yitwa Gabriel, nukuri Imana imufashe. Hanyuma nukuri ndashimiye radio yatwiyumviriyeho ikaduhuza n'inshuti zacu, radio Peace FM. Yesu nabahezagire gose. Ndabatuye ijambo ry'Imana riri muri Esteri igice ca mbere ku murongo wa 15, naho nyene nihongereye hababashimye. Ndashimukiza amaraso wavuye Radio Peace FM. Nitwa Uwizeyimana Rachel batazira Gakome k'Imana, nkaba ntuye mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi ya Mahama, ndahabaye nk'impunzi. Nari nifuje kuramutsa ndavye Leonidas, nkaramutsa nkatasha niyo nkuru Charlotte ari mu nkambi ya Nakivara, Leonidas ari mu nkambi ya Nakivara, nkatasha na Sirive twakoranye umurimo w'Imana ari muri Kenya. Abo ni inshuti zanje bose nifuje kubaramutsa. Abandi batuye indirimbo ya kantike y'J33 ibisigaye Imana basigame mu mwaka. Nkabashimira radio Peace FM ukuntu yaduhuje n'inshuti zacu. Imana izabazagiye cyane. Amahoro mutima Amazina yanje ni Irangarukiye Jean Pierre, nkaba ndi impunzi mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi ya Mahama. Nkaba nagomba gutasha nka Tutimana Audace ari mu nkambi ya Nakivara mu gihugu cya Uganda, batazira ni Sabine. Kongera nkatasha nimubona Egide ari muri Canada. Kongera nkatasha Silive twazira dukorana umurimo w'Imana, n'abandi bose banzi ku mazina Irangarukiye Jean Pierre. Nkaba ndabipfurije amahoro y'Imana akomeze kubana nabo, kandi Imana ibarinde ibahe no kwihangana mwa bino bihe bitoroshe. Nkaba ndabasabiye indirimbo y'Ikifuzo yaririmbwe na Theogene wo mu gihugu cy'u Rwanda. Nkaba nkongera nkarangiza nshimira radio Peace FM yongeye kuza kubana natwe kugira ngo iduhuze n'inshuti n'abagenzi n'imiryango yacu, bongere bumve ko tukiriho. Zabashimiye, Imana ibahe umugisha. Kugiye gukorwa n'Yesu barajaheje kw'ijuru itabaye, bose babireba uzashima Imana, bose babireba uzayibu, bose babireba tubabiro cyane ugireba. Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka nta mipaka tugira, aho ibambiwe nta n'imbibe. Tugeze mu gihugu ca Malawi ahabarizwa impunzi zitari nke z'Abarundi, batasha babo wanashima no mu rurimi rw'igiswahili. Ni mu ikambi itamenyerewe na benshi, iyo nayo ikaba yitwa Zaleka. Radio Peace FM.
Mimi naitwa Dabintu, naishi Zaleka kambini Malawi. Nakumbuka ndugu zangu ambao tulipotea nao, nilitaka niwatumie salamu. Salamu zangu zimfikie kakaangu anaitwa Balemba, anaishi South Africa. Salamu zangu za pili nataka zimfikie mdogo wangu wa mwisho anaitwa Antanete, anaishi nchini Kongo, Lubumbashi. Salamu zangu za tatu nataka zimfikie mdogo wangu Rene akiwa Kongo DRC Kinshasa. Nawatakia maisha marefu na Mungu awakumbuke. Nyimbo yangu ambayo nataka niwatumie ili iwafikie na kuwapatia siku nyingi za kuishi na tuwe tunakumbukana. Nawatakia nyimbo ya Bahati Bukuku inayoitwa sikumbuka, lakini nyimbo ya Bahati Bukuku hiyo ni ambao nawatakia siku nyingi. Tuzidi kukumbukana kwenye salamu mahali mlipo mkifikia. Huu ujumbe ni mimi dada yenu Dabintu, naishi kambini Malawi. Tuwe tunakumbukana kwa njia za salamu. Hata miaka mingi hatuonana, lakini najua Mungu akitaka tutaonana tu. Juu mipango ya Mungu sio ya mwanadamu. Nawatakia maisha marefu na Mungu awachunge. Amen. Jeni Twanahimana Nicole nkaba ntuye muri Malawi mu nkambi ya Zaleka. Nagomba kwifuriza bene wacu batatu. Umwe atuye mu nkambi yo muri Tanzania Imutabira, ni musaza wanje yitwa Alfred. Ugira kabiri atuye mu Bugande, ni muvyara wanje yitwa Asia. Ugira gatatu ni mutoyi wanje unkurikira numvishije atuye muri Canada, nawe nagomba kumwifuriza umunsi mwiza. Nkaba naringiye kubifuriza indirimbo ya Iyena ya Diamond. Mwese ndayibifurije aho muri hose muyumvirize, ndayibafurije. Nahimana Nicole, murakoze. Baba kasema kumba mkora chungi kununua tena siku ndani siri zisogana kwa baraka za baba na mama tunadua ndiye paparazzi pingamizi wenye viranga wanasema ayawia yamekuwa Ninaitwa kwa jina ya Kito Juma Sumuni. Mimi ninaishi hapa Zaleka kwenye kambi ya Malawi. Napenda kusalimia wandugu zangu watatu. Napenda kusalimia bofre yangu anaitwa Dorcas Juma ambaye anakaa South Africa. Ninapenda kumsalimia mdogo wangu Yahaya Sumuni ambaye anakaa South Africa. Napenda kumsalimia mke wangu Furaha Cecile ambaye anaishi Canada, Quebec, Katenu. Ujumbe, ninawatakia maisha mema na maisha mazuri. Mungu aendelee kuwalinda na kuwachunga, na ninawatakia mwimbo ambao utawafurahisha, mwimbo ambao unaitwa Ngongi wa Kivira, na orchestre ni Tanganyika Muziki. Ewe singwi weliko lishunga Ulume sili matende we singwi weliko lishunga Ulume sili matende Ewe singwi weliko lishunga Ulume sili matende we singwi weliko lishunga Ulume sili matende Ewe langwe kinyumba bululi ni mwetu mwemuno we langwe kinyumba bululi ni mwetu mwemuno we langwe kinyumba Nitwa Mbabajende Pascal, ndi umukozi w'Imana, ndi pastori, ngaba mu gihugu ca Malawi, Limbunzi, mba mu kambi ya Zaleka. Ngaba nifuje gutasha abantu banje twaburanye, harimo witwa Kazungu uba mu gihugu ca Mozambique, hari nundi w'inshuti yanjye magara witwa Jimmy aba mu gihugu cy'u Burundi, hakaba ari umukobwa wanje uba mu kambi mu gihugu ca Uganda witwa Uwimana, hari nundi mukobwa wanje uba muri Kongo murumuna we witwa Nibizi. Bambashishikariza rero gusenga Imana rigizaduhuza, kandi pe mfite ibyiringiro. Ngabambatuye nanone indirimbo ya Theogene yitwa Imana ni gutoranya. Tugira ibyiringiro rero, ari gihe tuzahura tubyiringiro. Bye bye rero, Imana ibagire neza. Zamana kantura ebuje Oi wezi ni zamana kantura ebuje
ikiganiro abiwacu ntitwibagiye abari mu gisagara c'i Nairobi neza neza ni mu gihugu ca Kenya. Impunzi z'abarundi zibayo ziti natwe dufise ubutumwa ku miryango yacu twaburanye n'abari mu gihugu iwacu. Radio Peace FM. Kewe bisanzwe banyikanza Ndimana Morgan ndi Murundi muga muri kano kanya nkaba ndi muri Kenya. Abambere ntanguye gutasha ni papa na mama abo tuvukana hamwe n'abagenzi banje. Nshatse kubabwira ko ndabakumbuye ndabibuka nabo komeza kunyibuka. Akarimbo no batura ndabatuye akaririmbo ka King James kitwa Harukuntu. Bwa mbere na mbere ntangwe kubashimira ko bamwangendeye hama nkabasaba ko mubandanya mugendera abandi nkanje nabo babashe gutasha biwabo bagira icyo bababwiye bumve ko bafise ku mutima. Harukuntu bigenda ugatuma numva nkubaguze harukuntu bigenda uzukuntu nagira Radio Peace FM. Murakoze Radio Peace FM. Jeni twa Dijemani Rambona ndi muri Kenya. Abo merere ni mama wanje na papa wanje n'abo tuvukana nkaba ndabatayije n'umuryango wanje wose. Gusa icyo no batekerera nuko baguma batuyumvamo naco tubiyumvamo yuko turi hamwe twese aho turi tuguma tuyumvanamo yuko atangorane nimwe dushobora kuba naho bari tukabiyumvamo yuko dusangiye imirimo. Ndabatwije akaririmbo ka Bahaga kitwa Yesa Nirirenga. Ego icyo no babwira no gutanga impanuro ni vyiza Radio Peace FM kutugendera na cyane cyane guhuza abantu abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu birafasha kugira ngo bareme mu mutima. Ndabafatije mu mugongo kugira ngo bazogume bagira akigoro n'umutima w'urukundo kugira ivyo bikorwa bazoyibandanye kugira bahuze abarundi na cyane cyane bari hanze y'igihugu biyumve yuko bari kumwe n'abandi n'abari mu Burundi. Hariho abicwa bazira ubutunzi. Birabaje kuna benshi bazira ivyiyumviro vyabo. Birabaje kubona abandi bicwa bazira ubwoko bwabo. Birateye agahinda. Kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM CO ushobora gukurikirana kino kiganiro. Twibagiye abadukurikira ku rubuga rwa YouTube niwandike abiwacu Peace TV uhadukurikirana ico kiganiro wongera usangize n'abandi. Nayo kubifuzwa guhuzwa n'imiryango yabo inshuti canke abagenzi baburanye tubafashemo biciye kuri Radio Peace FM y'urwaruka. Twandikire kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 4915 218 2227 ndasubiramwo akamenyetso ko guteranya 4915 218 2227. Iri mwumvise ryisa yari Joseph Karangwa uwafashije mu buhinga bw'ivyuma kugira bigira ishusho yari Jori Theodoni Ntahondereye. Ndagushimiye Jori, ndashimiye nabwo mwese mwankurikiranye kuva mu ntango za kino kiganiro gushika ku mpera yacu.
tuzosubira ku munsi nk'uyu amasaha nk'aya. abiwacu ni ikiganiro gihuzimo n'imiryango yatakaranye ikaburana bari mu makambi y'impunzi mu gihugu no mu makungu. abiwacu mugishikirizwa na radio Peace FM. abiwacu kuri Peace FM.